Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ahazwa Mukama. Umunsi umwe Yezu yariko arasenga, ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubaza ati, Mukama, twigishe gusenga nk'uko Yohani Batista yavyigishije abigishwa biwe. Arababarira ati, nimwasenga muravuge muti, dawe izina ryawe rininahazwe, ubwami bwawe nibuze, umunsi wose uduha ivyo kurya vyawo, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekuriye abadufitiye umwenda bose, kandi ntuturekure ngo dutsindwe n'inyosha mbi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turacari muri rya baruwa Paulo yandikiye abanyagalati. Uyu munsi turamwumva mu ntumbero bwa mbere yo gusa n'uwumvisha abamugwanya, abagomba kugwiza n'ubusa ubutumwa bwiwe n'inkuru nziza yigisha, kubera bagira ngo ntari muri bamwe 12, ingene abandanya wenyene aharanira akagwanira iryo teka ry'ukuba umutumwa Yezu yamusangije mu nyuma za bamwe 12. Turuvise yuko mugabo naho Yezu yamutoye akamukoreramwo igitangaza cyo kumutora kwiwe, murazi yuko na Yezu akimutora ntiyamutoye ati jewe nakubonekeye, ni live, ni direct, genda utangura ibintu vyawe nawe. Yabanje kumurungika kwa Ananiya, kubamutanze kwakira inkuru nziza. Barabanza baramwigisha, baramutegura, baramufasha kwitahura no kwinoganza, mutima arabandanya ibindi muri we, n'ibindi bimwe bimwe Yezu yagiye aramuhishurira. Mwumvise yuko ngo n'ubu ngo yari yaduze Yerusalemu kubw'ivyo yari yahishuriwe n'Imana. Nta wakira inkuru nziza nk'ukumenga n'akantu kiwe bimenyaniramwo gusa na Yezu kwiwe, akantu yikebeye gwiwe, akantu speciale gwiwe. Oya, inkuru nziza yakigwa nivyo n'umwe wese ahageze mu buzima bwiwe, mu muhamagaro wiwe, ariko agategerezwa kwama ariko arasuzuma yuko ari ya yindi nyene yashikirizwa abigishwa ba mbere, abatumwa ba mbere. Naco gituma na Paulo aheza ngo agafata ingingo yo guca dugi Yerusalemu kubonana n'abamutanze kuba abatumwa, kugira ngo asuzumishe yuko uko ariko arayigisha ko ari kumwe n'abambere Yezu yatoye. Kuko nk'uko yabivuze, uriya Yezu yatoye bariya batumwa ba mbere ni nawe yamutoye, kugira ngo hagumeho ubwo bumwe. Nubwo bamwe batumbereye cyane abatwumvise bise ngo abagenyerewe, aba bagomba kuvuga Abayahudi, Yezu yaramutoye mu bagenyerewe ngo amutume mu bapagani. Abapagani nabo ni ukuvuga n'abandi ba Kristu, nako ni n'abandi bantu mbere bose bava mu zindi ntara atari Abayahudi, babitakora abapagani. Sico kimwe n'uyu munsi tuvuze ngo umupagani aba ari umuntu atarabatirizwa. Ico gihe vyavuga umuntu ava mu yindi ntara atari y'Abayahudi, atari umuyahudi, adafise akabira k'Abayahudi. Iyo mico ibiri rero mu ntango za Ekleziya vyaragiye birabagora kubaka ubumwe, kunywana no gushobora gusangira. Cane cane hageze gusangira, kuko ngira ngo ntimubyo bimwe twaragiye turabiganira, mwe narabigije amajambo y'Imana menshi, hari ibintu Imana izobabaza. Kubagiye barakurikirana uko azimisa ngaha uko tuzisangira, ngira ngo uyu munsi murashobora gusoma Bibiliya neza, mwumva neza urupfunguzo rubafasha gutahura ibintu bitari bike muri Bibiliya. Aha harimwo ikintu gikomeye c'ingene rero uko kuntu vyabagora vyava ku mico yabo. Ku mico yabo ugasanga Abayahudi nk'uko twabizirikanye ejo hahise
barimwo abantu bumva bati oya twebwe ntidusanzwe, nitwe Imana yatanguye kwimenyesha, turi igihugu kidasanzwe c'umuhezagiro, mbere n'umwana w'Imana Yezu Kristu yazananye mu bwoko bwacu. Ariko ndibaza nk'ubu Yezu yaza mu Barundi agahitamwo ubwoko bumwe azananamo, abandi bose bocitse ubusa nk'ubwo. Ndiko nazirikana ijambo ry'Imana, nibutse umusenyeri umwe yigeze kugenda ahantu mu Batwa, hanyuma bari baringanije ibintu vy'umusi mukuru wabo, hanyuma sinzi ko bari abakristu bari baheruka kuronka amasakramentu b'Abatwa, hanyuma aricarana nabo barasangira ku nzoga imwe. Ariko atashe abapatiri baramuhakije, musenyi umuntu w'icubahiro nkawe. Mugase abapatiri bose, abapatiri usanga umenga nabo nyene hari bamwe usanga umenga turafise ako kantu karacaturimwo. Wewe umuntu w'icubahiro nkawe uja gusangira umukenke n'Abatwa? Rega bajya bari babatirijwe, bari bameze nkamwe, musanga iteka rimwe imbere y'Imana, ntibashobora kubyumva. N'ubu namwe ndazi ko harimwo abantu murimo. Rero n'abantu nkamwe go mu miryango yanyu, iyo ahitanye umuntu badasangiye ubwoko, ngo ubwoko bubi ngo ntutuzanire ngaha, ntibikiriho. Mugabo uzi agiye imbere y'Imana, Imana kaduza ruwanje imwe igushikana hariya mu gicu cakangahe. Mugabo hageze ko umuntu undi wo mu wundi bwoko yinjira iwabo, suru nikizire. Nimuzi ibintu vy'abadede bamwe bamwe n'abasenere n'abaki badashobora gushira hamwe. Mugabo kandi ugasanga bose bafise akabira k'Abakristo, bagira ngo batoranye ubwoko bw'Imana ngo n'Abakristo, ubwoko bwa Yezu Kristo. Harimwo icigwa gikomeye c'ingene ubukristo bwacu burategerezwa ko amaburengera bwa bubira bundi dukura mu kibano, dukura hana hariya, kuko ubwo bwose nkuko nigeze kuba ndababwira ntiburengana ku mpanda. Bamwe bamwe ni mwasanga bagihamba hariya, nkuko na twebwe ntiburengana muri Grand Seminaire uko niyo baduhamba, ntiburengana hajya. Akabiri uzotwara imbere y'Imana ningene wabaye umukristo, mukungene witwa umurundi wo muri ubu bwoko, kumbure muri iyi ntara no muri uyu mugambwe. Imana yaguteretse wahabaye gute umwana w'Imana? Ntuzogenda uvuga uti Yezu jewe nari umugabo, kame mu mugabo mu nzu, hana abagabo ingene biyemera mu rugo. Cyangwa ndugira uti je nari mu bakenyezi bakomeye cyane, nari mu bakenyezi bakomeye cyane. Ivyo ubwo bugabo bwawe, ubwo bukenyezi bwawe, ubwo bujene bwawe wabubayemwo gute umwana w'Imana? Aho niho hari ikintu gikomeye. Paulo nico rero haranira. Mwumvise ingene vyashitse rero. Ambere ni gihingingo yari maze gusohoka imenyesha yuko batosubira kuza baragobera abapagani, kuko abayahudi kukwiyumva cyane kumenga ivy'Imana y'ukuri cyo mukama wacu Yezu Kristo vyahereye iwabo, bagaca bumva umenga nibo bogira uruhara runini gose mu madecision yose y'umuryango. Ivyo vyabatumye bibagora ingene bashobora gusangira n'abandi bagira bati iyo ni imihimbire y'abapagani, bazanye mu bapagani n'abantu bahumanye, bakagumana ubuhumane bufatiye ku vy'inyuma vy'imico, ntibumve ubuhumane bwa mbere bufatiye mu mutima. Igihe cyose twimye ikibanza Imana yo idutagatifuza ikaducyorora, tukirukira ibindi bitari Imana, tuba duhumanye. Igihe ahubwo bitwumvise nyine ijambo ry'Imana rivuga tunena abandi, tukabakumira, tukabima ikibanza mu mutima wacu, tuba turiko turahumana. Umuntu yitagatifuza si umuntu avuga amanevene n'ibisabisho vyose, nuwo muri ivyo vyose agira ahakura urukundo nk'urw'Imana, akamenya guha ikibanza mugenzi we mu mutima wiwe. Wundi akumva ati vy'ukuri ukungene wewe umbaniye, ukungene unyakira, ingene uhagarara imbere yanje, bituma numva mu buryo bubangutse
ingene Imana inkunda. None urabona mu butumwa ukora, mu kibano, mu kungene ubanye n'uwo mwubakanye, mu kungene ubanye n'uwundi mu muryango w'abihebeye Imana, urumva ko utuma mugenzi wawe yumva Imana hafi yiwe, canke yumva ibitero, uri igitero kuri we. Uyu munsi abantu bose bamusanga bafise ku munwa ibitero. Ubwo nuri igitero, uri umuhezagiro, ugashobora gutuma usanga ubaniye mugenzi wawe ku buryo bidakunda ko ageze imbere y'Imana dawe wa twese ayivuga. Mukama vraiment muradusaba kurekurira abantu, mugabo ujya muntu jewe ndabona ntibikunda, ukunge nambaniye ntibikunda. Aba nabo kukunena abapagani gushika naho biba mu mico. Ni vyiza yuko umuntu yiyumva, no kwiyumva nka Paulo. Paulo yiyumva nk'umuyahudi kasisa, cyo kimwe n'aba nyene bariko baragomba kwigiza y'abapagani, ariko nicyamubuza kugurukira neza abapagani, ahubwo ubuyahudi bwiwe yakiriyemo Yesu Kristo bukamutuma ashobora korohereza abapagani bakinjira bakaza kwa Yesu, bagasangira ingingo imwe n'abapagani, mbere bakaronka n'uruhara rukomeye. Turabe rero natwe ko atabintu mu buzima usanga tunenanamwo bikadutuma dusanga turiko turakumirana. Kwiyo atanguye kunenana tuca dutangura gukumirana, kandi ugasanga dukumirana mu bintu bikomeye. Hari abantu bashobora gukumira abandi ku mahiri ku gwenge, kumbura ugakumira umuntu atakenge afise gakwiye ko kugira ngo abibone, mugabo urazi kuri kurabigira, Imana irakubona mu mutima. N'ubu byo tuko turavuga vy'amoko n'ibiki, wagenda hano gusaba akazi, wewe uva mu mugambwe wewe uva mu ntari yihe, ukumviriza nk'imigambi y'iterambere mu gihugu, hari hano itigera itumbera. Reka tubivuge kuko twashize Imana imbere. Reka tubivuge rero ko twashize Imana imbere. Ukumva hari intwaro zagiye zirakurikirana. Hari ahantu nzi ushobora kugenda ugasanga hariho n'ingwara zitazwi muri iki gihugu, kuko atakintu c'iterambere na kimwe cigeze kihatumbera. Usanga ibintu biguma bija ahantu hamwe, kumva bifata inzira z'intara zimwe zimwe. Ivyo bintu iyo turiko turasoma amajambo y'Imana ntituyaheze hejuru, tuyareka shike na benaho, hamwe dufatira ingingo z'ingene dutunganya ivy'ubuzima ho hanze, ingingo z'ingene dutunganya politike, ingene dutunganya ibintu vy'ubutunzi, ingene dutunganya ibintu vy'intwaro, kuko abo bigirira n'abana b'Imana kandi musangiye y'abatisimu imwe muri Yesu Kristo. Ni ikintu gikomeye gose, iri jambo ry'Imana rirahambaye gose. Paulo nico reka aragwanira ngo Petero murazi yuko nawe nyene kugira ngo ashobore kumva ko yosangira n'abapagani, kuko vyari ibintu bigumaraye gose mu mico yabo, Imana niyo yarinze kumukondora. Turamaze kuza turavyumva mu gihe ca Pasika ngo hamwe Imana imusanze mbenga hari Yope, ikamubwira iti Pete, kamwereka ngo igitambara kiriko ibikoko vyinshi, harimwo n'ibikoko bagira bati birahumanye ntimushobora kubijya, ngira ngo harimwo n'akabenzi. Bumvise ingurube ucumenga baguye mu muriro udahera. Ijyo rikamubwira riti vyo kufungure, akagwa ashinyagira ati jewe genda umuyahudi kasi sishobora kujya ibintu byarahumanye. Jewe umututsi yiyumva, umuhutu yiyumva, ntushobora gusangira umukenke n'umutwa. Beninde yakubesha aho utohava usanga arico hari umutwa uwoduga muri generation usanga ari muntu uzenya yiwawe.
usanga arimwo muri arbre genealogique yiwawe. Mbega aho ngubu ntushobora kubura amaraso ugasanga uyasangiye namwe n'umutwa, ugasanga niwe yafise muri uyo mwanya, ucugira uti nimuma amaraso y'umutwa no bamumanye mu maraso yanyu, mugabo musangiye groupe sange. Ku buryo bw'uko uyu munsi Imana ibahezagire gose, hari abantu abasore biyumvisemwo bati turakeneye gukora kwigisha ijambo ry'Imana n'iterambere ry'ukuri. Abantu nk'abo hakavuka umuryango w'abihaye Imana bagira bati tugiye kwitera mu ziko abo bantu b'abavukanyi bacu kugira ngo inkuru nziza ibashikire, ibakuze, ibahe nabo kwiyumva nk'abandi bantu mu iteka rimwe mu bandi. Ko nabonye ntagera igihe bakikumira. Hari igihe abantu kuguma bakumigwa gose, hagera igihe nabo nyene bakikumira bakagira bati ndibuka tukiri bato tukaduga ruguru kuramukanya y'abavyeyi bacu bamuka, ugara n'umutwe ariko arajya gasigati, wevyo ntani vyuzi kakamusaba kuko umva babita gutyo, magasigati wa mutwawe, kaza wumva kwishuye oya ndumutwa, nawe nyene arigaya biteye isoni. Turabe bariya abantu bose usanga tunena dukumira, kandi dusangiye iryo teka ryo kuba twese abantu baremanywe ishusho y'Imana, iryo teka risumbirije ryo kuba abantu basangiye umuvukano na Yesu, basangiye amaraso na Yesu, kuko musangira ku mubiri n'amaraso vy'umukama. Kugira ngo turaba abo bose kumbure hafi na hafi yacu usanga umenga ntibinjira mu rukundo rwacu, ntibinjira mu mutima wacu. Tabaranya mukamudufashe twugurure, kuko uko wugara niko uzosanga hari imbere hugaye. Birakaze. Uko wugara niko uzosanga hari imbere vyugaye, niko uzosanga bizokugora kwinjira kuko utamenye kwinjiza abandi wawe mu mutima wawe. Mu gisabisho ca Dawe twese twumvise naco Yesu yigishije abigishwa biwe kirimwo inyigisho nyinshi, umuntu ashobora kukizirikana afatiye ku bintu vyinshi. Ubwa mbere bikatwereka yuko muri iki gisabisho Yesu yigisha abigishwa biwe, umuntu ashobora kwibaza ati abigishwa babonye Yesu ariko arasenga, mbega Yesu mu gusenga yavuga iki, yaganira iki na se wiwe? Mugace yababwira ati nimwasenga muravuge gutya. Bivuga yuko aya majambo Yesu yigishije abigishwa biwe arimwo ibintu nkora mutima ku Mana. Tugire Kristo. Harige duhatwibaza tuti mbe uriya muntu akunda iki cyane gusumba? Iyo hageze nko kuri anniversaire bati akunda iki tumutegurira akantu akunda. Ushaka kwibaza muti none ivy'ukuri burya Yesu akunda iki? Imana ikunda iki? Mbere ukabona yuko uko kuntu yabitondesheje niko bigenda biragira uruhara rukomeye mu mutima wa Yesu. Murashaka kumva ibintu Imana ikunda gose ngibi ngo nimwasenga muravuge muti dawe izina ryawe nirinahazwe. Kuninahaza Imana, hano batazi kuninahaza Imana binahariza icupa, bari nahazanya hagati yabo gusa, bari nahaza imigambwe, bari nahaza abantu, ntibigere baninahaza Imana, gushira Imana hejuru. Kandi vy'ukuri kwishiraje no kuvuga ati kuyerekeza, kwerekeza ubuzima bwawe kuninahazwa ry'Imana, kuninahaza Imana. Murazi ngo nico gikorwa kizosigara inyuma y'ibindi vyose tugira muri ubu buzima, kuninahaza Imana. Kandi kwininahaza mukuri. Ubwami bwawe nibuze, kwipfuza ku bwami bw'Imana bwoza. None ngo umuntu ariko aratungira mu manyanga y'ibitoro ntashaka kwemera ku bwami bw'Imana buze. Ubutungane buze. Ubwami bw'Imana kuvuga ubutungane. Abavoka mwumvikana abacamanza mugatevya imanza kugira muziriremwo murenke nk'amafaranga. Abo ne bashaka kwemera ku bwami bw'Imana buza. Naho bivuga kuko kugira ngo werekane ko ushaka ubwami bw'Imana urondera ubutungane hagati y'abantu. Mwari mubizi. Ubwami bw'Imana suko tweshe twokunama mu bisabisho. Ubwami bw'Imana bwaraye. Mugasanga n'abantu bariko barajyana mu manza. N'abantu bariko baragoferana mu manza. Nta bwami bw'Imana burimwe ivyo bisabisho byanyu. Zero.
nta mutima w'ubutungane bw'ubwami bw'Imana uhari. Bene abo ntibashobora kwemera ubwami bw'Imana buza. Abanindiye gukina nk'amacenga bariko baraprepara nk'amacenga mu bintu vy'amatora yimirije, abo ntibashobora kwemera ubwami bw'Imana buza. Baraburirimba kugira ngo bame amaso amakungu, ariko bazi ibintu bitari byo bagomba gukina. Abo naho buvuga dawe wa twese ntifata imbere y'Imana. Tugire ko isunda bw'ije ukuri nifata. Hanagomba ndabibwire cyane cyane abantu mutunganya intwaro, mutunganya iby'ubutunzi. Uko mubigira mu butungane niko muzana ubwami bw'Imana mu bantu. Umuntu muto muto ashikana hagufi. Kujya utunganya neza ibintu washinzwe ku kazi, muhira, muri utu twose, ugashima yuko habamwo de l'ordre, de l'élégance, bamwe akantu gashasha karyosha. Ngubwo ubwami bw'Imana uko buriko buraza. Tuburondera hariya kure, mugabo mwibuke ko Yezu agira ati ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Yezu kuva haziye ubwami bw'Imana bwaramaze kuza. Murazi ko agira ati ngo nimuhinduke mwemere inkuru nziza ko ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Ingene uhinduka ugahindura ibintu bikaba vyiza muri wewe no hafi yawe, mu bikuraba vyose, uri kurahamagara ubwami bw'Imana, uri kurahamagara ubwami bw'Imana. Abantu nk'abo ni inkoramutima kuri Yezu, ku buryo bari mu kiyago ciwe na se, mu gisabisho ciwe. Umunsi wose uduha ivyo kurya vyawo, abantu bitanga ngo ivyo kurya bigwire, atari abantu baguma babirya gusa. Hari abantu bagira bati tunome natwe tuje hajya tubirye ivy'igihugu. Abo ntibari mu ciyumviro nkoramutima c'Imana. Ariko ujya muntu atunuka agakora duzi ibintu imbere, ateza imbere, tubona umenga ariko akora ibintu bisanzwe, mugabo ariko aragwiza indya. Aba ekonome Imana ibahezagire. Twaba tubona umenga n'abayuda gusa, mugabo nibo baduha indya za misi yose, bari mu mutima w'Imana. Aba bantu bose bitera muziko yuko abantu bomererwa neza, bagatera gatambwe, bakaduza kanovera ku buzima. Atari uko bose bacategezwa kubaka ibintu bihanitse, mugabo akantu k'ubuzima bwabo kakiyunguruza, kagatera imbere, akanovera kakaza kumva ahimbawe. Yahora arya agasahani k'umuceri n'ibiharage, ahinduye agacagira ibiharage n'umuceri, agashiramwo udutore, ukamushiramwo udutore, urakoze ikintu nkoramutima ku Mana, uramuhaye two kurya tumugwiriza kandi kanyamuneza ko kumva ati Imana nihiri. Hajya wafashije umuntu yagira burare, estomira yarakorogoshora buragatiro, kandi warubiraje ngaho ukamuhuti nawe dusangire. Mbere ukanamwigisha, uretse gusangira ukanamwigisha kuronga nawe yoshobora kuvyironderera, ejo agafasha n'abandi kurondera. Uri mu mutima w'Imana, uri inkora mutima ku Mana. Ngibi vy'Imana ikunda, genda mubizirikane, biraryoshe kuko muza gusanga biri mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari ikindi kintu Imana ikunda kitunanira, hagara mu cumve. Aha rero ni ku gitesi ca 6. Sigari imiduga ifise ibitesi 6, mwari muzi ko biziriho. Uturekurire ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abadufitiye umwenda bose. Bica bigora. Bica bigora. Ariko murumva ko ari ibintu Yezu azanye mu gisabisho. N'igihe bikugora vyemere, uvyizigira, umubwira uti Mukama biracananiye, ntabara mfasha. Imana ntikunda ababishobora gusa, irakunda n'abatabishobora mugabo bakayitabaza ngo ibashoboze. Amen.